Prophet avuze yuko bitahora bikunda ko yunama na bukebuke ngo yababara cyane inyuma yo mezi abiri yose. Avuga yuko bitakunda ko na simba na bukebuke, ariko avuga inyuma yo guheza ku musenge avuga yuko yumva ameze neza cyane. Ngwino. Just come. Unama ndabe. Just bow down. Unama. Byakunze. Haguruka. Tamba. Shimwa Yesu muchunguzi. Shimwa Mana mutanzi. Shinga nawe bukawe. Atambaneza arabizi we. Turavuga ishimwe ryawe. Mana. Iyo Now, Florence, icyo kibazo cyawe ibi ni bikinga ku mutwe niko vyizanye. So where is that? Ibyo naho banyokeje nkiri umwana. Narwaye amaso baranyetse. Kugira ngo bamvura amaso bakacashira ko ibirum bo quand même diamond nizari kubura uzice. Ndafutse bino bintu abadaimoni basubire ari ibintu abadaimoni simvuze ngo ni bibi kuko sinzi vyari ivyo, ariko there are things ari ibintu vya attract les démons. Umuntu wese afise hano azi ko afise indasago ahakore canke yize ashobora mwache yako nazo is so much is what we call ni point d'entrée pour les démons. So it's the point of entering of the demons, those marks. Ndakavuge ndakareke mugabanye bijya bintu muvyara abana banyu mukaca mufata mukabazinga umugozi wirabura ku kuboko ngo muriko murabazigama kuva ryari umugozi woshobora kuruta Yesu wawe muriko murugurura ivyo mutazi. Niyo probleme y'abantu bavyita spiritual contact. Daimoni ishoboye kubibona bino nimenye igituma vyabaye ikabibona navuga Yesu ikavuga ngo ariko arafise ivyacu bisaba yuko ndamukora ko guca bino bintu nawe mubibona guca abadaimoni bazosubira kubibona bazobona uwo Yesu yikoreye ko bica bituma bataronka uko bamukorako. Naona wengi mnasikitika juu wengine watoto wenu mpaka sasa mliwaachia minyororo kwa mikono. Florence kuva uyu munsi from today ubwenge bwawe burakugarutsemo. You receive back your understanding, your conscious. Wagukubise ndamuciye ukuboko. I break his umutima wa your heart urakugarutsemo. To return back in you. Waje gukora watumye nuwakubangamiye ndabamenaguriye icarimwe. So I break other people harming your life. Wamukozeko yari umurozi yarungitse iyo daimon kuko gusenga kuyu ko ariko kurabangamira ko karere baca babona ikimenyetso barungika ijini acarayicitarako imukubita ku mugongo. Iyo jini ahiri ndayituriye mu izina rya Yesu Kristo. Uwo murozi ahari ndamukatsa umutwe mu I break the head of the witch who used to torment your Zantebara Ziaka. Do you see this? Urabona ibyo? Unaona bino bitu? Can you see it? Nagomba murabe sinyigisho turimo. This is a teaching to urabona ivyo turimo. This is what we get involved. Ni ajatambuka. Don't came by walking. Bino bintu yarafise ku mutwe. The things she heard on the yabikoza tanzigo. She did it. Barabimukoreye ngo bamuvure. Ariko kubera ko bimeze nk'imigigwa. It's just like customs. Shetani aronderi kintu cyose gisa n'iciwe. Umuntu wese warufise indasago. Aho nyene bacinda sago. Ndashize kwa maraso ya Yesu. Azoasanga maraso ya Yesu. Bazoasanga maraso ya Yesu. You're going to find the blood of Jesus, our body marks. Ndabasigurire. Can I explain it to you? Indasago na hanu bagira guca kugira ngo maraso asohoke. Body marks they cut for the blood to be shed. Igihe Abeli yapfa.
When Abel died, Imana yumvise ijwi ry'iki? God heard the voice Ijwi of ry'iki? the blood. Kuko mu maraso y'umuntu niho hari ubugingo In one's blood bw'umuntu. is his life. Bagutwaye iki? Ndakugarura ikintu cyose bakunyaze mu izina rya Yesu. Ndakugarura ikintu cyose bakunyaze mu izina rya Yesu. Ndakugarura ikintu cyose Father, thank you. Daturakoze. Uyu mudayimoni aragiye. This demon is out. Usi birateye agahinda. Birateye agahinda. You see this? Father, thank you. Daturakoze. We speak of freedom. Turatuye Urakize ubu n'ibihe byose. Amen. Uzojyama neza. Florence, tekana kwanza. Stay quiet, please. Vuga Yesu. Say Jesus. Vuga Yesu. Yes. Yesu kandi Jesus. Yes. urakoze. Thank you. Urakoze. Urankijije. Urangijije. Umudayimoni yamagurukiye. Umudayimoni ahejeje guturigwa. ahejejwe guturirwa. Umurozi yandoze. Umurozi wandoze. ahejeje gupfa. ahejeje gupfa. Nanje Florence. Nanjye Florence. Ndabohotse. I'm delivered. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Florence, shira ibiganza hejuru. Please raise up your Duzi hands. ibiganza. Raise up your Okay, hands. unama. Bow Unama. down. Unama. Bow down. Aguruka. Come up. Umugongo wawe niho ndiko ndavura. Iyumviriza umugongo. Now check or taste your back. To Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Shimwa Yesu! Shimwa Yesu! Ni wa mama Yesu! Hallelujah! 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 Ndagushimye Yesu! Ndagushimye Yesu! Izina ryawe ni ryamamare Yesu! Hallelujah! Ninde ariko arashimagizwa? Yes. Praise Jesus. Ninde ariko arahimbazwa? Praise. Ninde ariko arashigwa hejuru? Worship. Shimwa Yesu muchunguzi. Shimwa ma. Ariko aratamba Florence, ariko aratamba. kandi nuko wicuza ibyo wakoze Icuze ibyo mana wakoze. numeze mana numeze Florence ariko aratamba. kandi nukora nk'abantu ukomeza isezerano Ukomeza isezerano kugeza ibihumbi. Mana numeze nk'abantu. ayiwe ukomeza isezerano kugeza ibi ayiwe mana numeze haleluya abo Yesu yagiriye neza nibo bariko barashima abo Yesu yagiriye neza nibo bariko barashima abo Yesu yakijije indwara nibo bariko barashima abo Yesu yagiriye neza nibo bariko barashima Prophet avuze yuko bitahora bikunda ko yunama na bukebuke ngo yababara cyane nyuma y'ayo mezi abiri yose. Avuga yuko bitakunda ko na simba na bukebuke, ariko avuga inyuma yo guhetsa ku musenge avuga yuko yumva ameze neza cyane. Ngwino. Just come. Nivyakundaga yuko wunama ubwo ngubwo. It was impossible to fall down, to dance, to stand. Byabaga ibibazo se. Ubwo ngubwo igihe cyose ugomba kunama byaba ibibazo. Mana. Unama ndabe. Just bow down. Unama. Byakunze haguruka. Tamba. Dance. Shimwa Yesu muchunguzi. Shimwa mana. shinga nawe mukawe turavuga ishimwe ryawe. turavuga imbaraga Atamba neza arabizi we. Turavuga ishimwe ryawe.
turavuga imbaraga mana mana iyo abirigi abantu barabahemukira ndetse babanga amaso bakabako nujuhemuka kandi nukuzisoni hadikuzomana yacu kukorabi uwo mwami w'amahoro we uwo mwami ni Yesu reka tumuhimbaze reka tumutambire tumuvugirize impundu uwo mwami ni Yesu jewe zibera muri Yesu nararonse umwuga utaga ahubwo turagushima w'abana we ahubwo turagushima tamba 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 ahubwo turagushima For God so loved the world that he gave his only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.